Mu biganiro twagiye turabashikiriza vyerekeye intambara iri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran, inkomoko nuko Amerika idashaka yuko Iran itunga uranium. Mbega ubushobozi bwa uranium n'ubuhe? Mbega kubera iki ibihugu bimwe bimwe bidashaka ko ibindi bihugu bitunga uranium? Mbega ibihugu bifise uranium vyerekana yuko ivyo bihugu biba bifise ubushobozi? Hagati y'intambara nyene iri hagati ya Amerika n'igihugu ca Iran bigeze hehe? Vyose ni muri kino kiganiro. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Parlo Cash Media, ni muri gwa rukurikirane twama tubashikiriza. Ndabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya kane numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni mubona iri kiraca munsi. Uranium ni ubwoko bw'ubutare bukomeye cyane bwatowe mu kinjana ca 18 baca batangura kubukoramwo imashine zitanga umuriro. Mu nyuma niho bamenya yuko uranium yongerejwe ishobora gukora bombe atomike. Ibihugu bifise uranium birashobora kwigenga mu bijanye n'ibitoro, amatara ndetse no mu ntwaro za gisirikare. Mu 1968 harabayeho amasezerano mpuzamakungu bise Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ayo masezerano akaba yari afise intumbero zitatu. Intumbero ya mbere ayo masezerano yari afise yari yo kubuza ibihugu bisanzwe bidakora uranium kutayikora kugira ngo ntibagwize uranium, kuko ibihugu byose bitaba bifise intumbero imwe yo guhingura uranium. Intumbero ya kabiri y'ayo masezerano yari iyo gushikiriza ibihugu bifise uranium kutabandanya bayikoresha ibijanye n'intwaro za gisirikare kugira ngo ntibabandanye batera ibindi bihugu. Intumbero ya gatatu y'ayo masezerano yari yo guhimiriza ibihugu bisanzwe bihingura uranium kutabandanya bayikora mu bijanye n'ibigwanisho, ahubwo bayexploite mu bijanye n'ubuvuzi canke ibindi, mu bijanye n'ivy'amatara canke mu bijanye n'ubushakashatsi. Mu gihe hajaho amasezerano mpuzamakungu yiswe Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ibihugu nka vyose kw'isi vyarasinye kiretse Ubuhindi, Pakistani na Israeli. Eka na Korea du Nord yari yarasinye ariko mu nyuma mu mwaka wa 2003 irasinyura. Ni ukuvuga ko ayo masezerano yari yemejwe kw'isi kiretse ivyo bihugu bimwe bimwe bitasinye. Akamaro k'ayo masezerano n'amasezerano mpuzamakungu akomeye cyane mu rwego rw'umutekano, kuko yafashije kugabanya gukwiragizwa novuga ibigwanisho vya nucléaire no gushiraho uburyo bwo kugenzura abasanzwe bakora ivyo bigwanisho. Mbega kubera iki ibihugu vyinshi bidashaka yuko Iran canke ibindi bihugu bitunga canke ngo bihingure uranium? Intumbero ya mbere ibihugu vyinshi bidashaka yuko Iran canke ibindi bihugu bitunga uranium, ubwa mbere nuko badashaka yuko habaho ihonyangwa y'ayo mategeko mpuzamakungu. Intumbero ya kabiri
cane cane iraba leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Israel arivyo bigwanya Irani gutunga canke guhingura uranium, nuko ivyo bihugu bibona Irani nk'umukeba canke umwansi mu bijanye no guhingura ibigwanisho, bagatinya ko Irani yohava igira ubushobozi kubasumvya canke bikagwiza intambara hakagera igihe Irani yobasumvya ububasha. Impamvu ya gatatu nuko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura NUCLEAIRE hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umutekano ONU ryerekana impungenge kuko igihugu ca Irani kitigeze cemera yuko ayo mashirahamwe agenzura ibikorwa ico gihugu kiriko kirakoresha uranium canke NUCLEAIRE ikora. Hamwe Irani yokwemererwa 100% gutunga NUCLEAIRE, vyohungabanya cane uburinganire bw'ububasha mu buseruko bwo hagati, bigatuma n'ibindi bihugu bica bishaka gutunga NUCLEAIRE. Ivyo navyo bikaba biboneka yuko vyoba bije kugwiza intambara kw'isi, kuko ibihugu vyinshi ataco vyoba bicire banga mu bijanye no gutera canke mu gutanguza intambara. Twabonye yuko uranium iyo yongerejwe itanga ububasha bw'umuriro, bigatuma ibihugu vyinshi vyigenga mu bijanye n'umuyagankuba, mu bijanye n'ibitoro, eka no mu bijanye no gukora ibigwanisho. Aha twotanga akarorero nko ku gihugu ca Canada, ikoresha uranium mu mamashine zayo kandi ikaba ari igihugu ca kabiri ku rwego rw'isi mu gukoresha uranium hanze. Ububasha nyakuri bw'igihugu ntibuba kuri uranium. Ubu buhinga burakomeye cane ariko bivana n'ingene igihugu kiba kiriko kirakoresha ubu buhinga, kandi nibwo butuma bishobora gukoresha uranium mu ntwaro za atomike canke mu mashini z'umuyagankuba. Ibihugu bike gusa nivyo bifise ubwo bubasha bwo guhingura canke gukoresha uranium. Aha twovuga igihugu ca Australia, Uburusiya, Canada, Namibia, Nigeria, Afrique du Sud hamwe n'igihugu c'Ubuhindi. Mbega ibihugu bifise uranium canke bihingura uranium bica biba ibihugu novuga bishoboye, bifise ubushobozi kurusha ibindi bihugu? Uranium siyo iha ubukomezi igihugu, ahubwo bivanye n'ivyo ico gihugu gikoresha uranium nivyo bituma ico gihugu gikomera. Aha twabonye yuko ibihugu vyinshi bikora canke bihingura uranium biba bifise ubwigenge mu bintu vyinshi. Biragira ubwigenge mu bijanye n'ibitoro, mu bijanye n'amashanyarazi, ivyo twokwita amatara, no mu bijanye n'ubushakashatsi, eka mbere no mu bijanye n'intwaro na ya gisirikare. Abashakashatsi berekana yuko uranium iriko irahingurwa ku bwinshi bikora ibigwanisho bicira umuriro, ari nayo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika na Israel zatanguje ingwano muri Irani. Nubwo Irani yabandanije kugwanywa, yerekana yuko itazohengeshanya guhingura uranium kandi ata uranium izorungikwa hanze y'igihugu, mu gihe Amerika ivuga mu biganiro ko Irani nitemera kureka guhingura uranium izopfuma irungika mu bindi bihugu. Mbega mu bijanye n'intambara iri hagati ya Irani na Amerika vyo bigeze nk'uko amakuru abandanya cana ko ku mbuga ngurukanabumenyi vyerekana yuko ingabo za Amerika zateye Irani ku munsi wa mbere. Irani yavuze yuko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirenga bikabije ku masezerano y'agahengwe inyuma y'ibitero bishasha vyo mu kirere leta zunze ubumwe za Amerika zagavye ku gihugu ca Irani. Bimwe mu biro bikuru vy'ingabo za Amerika byavuze ko vyateye ibibanza Irani ikoresha mu gutera misile, bikabamwo n'ububiko bwazo hamwe n'amato yari kagerageza gutera ibisasu mu mazi. Ivyo bitero Amerika ivuga ko yabigavye kugira ngo yivune, bikaba vyatumberejwe mu mumanuko bw'igihugu ca Irani. Ariko ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu ca Irani bwavuze ko Amerika ari ikwiye kubazwa ingaruka z'ibikorwa vyayo vy'ubusotoranyi kandi bidafise ishingiro, vyatumberejwe mu ntara ya Hormuz Ghana iri ku nkengera ya Hormuz, umuhora w'amazi uhambaye cane mu bihugu ndetse nka vyose, ariko Irani yugaye bigatuma ibiciro vy'igitoro na gaze biduga cane. Ingaruka ivyo bitero bishobora kugira ntawo yivuga ubunyene, ariko Irani ivuga ko itazokwigera yihanganira na gato Amerika iriko irayisotora kandi itazotinya kubandanya ikingira igihugu cayo. Tubibutse ko Amerika na Israel zatanguje intambara itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka, aho hapfuye abantu benshi, mu nyuma haza kuba gahengwe mu ntango z'ukwezi kwa kane, kandi ako gahengwe kakaba kari karubahirijwe kiretse ibitero bimwe bimwe Amerika ibandanya igaba mu gihugu ca Iran. Tubandanya tubibutsa ko ngaho ari kuri Paulo Cash Media,
ni inkuru tuzobandanya tubashikiriza iyo bija niyo biva. Hariho benshi bari bagize imisi bibaza ati mbega kubera iki nubwo Irani yagumye itakamba yuko gukora uranium ari uburenganzira bw'igihugu kandi Irani itarota ibireka. Twabonye igituma ibihugu bimwe bimwe bidashaka yuko hari ibindi bihugu bitunga uranium cengo biyihingure, kuko hariho n'amasezerano yagiyeho kera abuza ibindi bihugu gukora uranium. Twabonye ingaruka nyinshi z'ibihugu biba bifise, ntawomenya intumbero y'igihugu n'ikindi biba bishaka gukora, ariko iyo uranium igwiriye twabonye yuko ari naho ibigwanisho bigwira. Tubandanye tubasaba mubandaye mudushigikira, aha ni kuri Paulo Cash Media, mubandaye mugira sabone, musharing inkuru zacu zishikira abandi. Yari Christabella Munezero, naho ubutaha, ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville, ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.